Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 30 z'ukwa 12. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kuvugwa imirwano yatangiye kuri Noheli hagati y'ingabo za FRDC n'umutwe w'abanyamurenge watwirwaneho. Ibintu byateye abaturage kubura amajyo kugeza n'ubu. Abaturage benshi barahunga bava mu mazu yabo, mirima yabo, n'ubu abenshi bari bataragaruka kubera ubwoba bw'ibyo babonye. Imirwano kandi ikomeje no kuvugwa mu kandi karere ka Rubero. Ibendera ryazamuwe igice kuri perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe Joe Biden yahaga icyubahiro Jimmy Carter wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wapfuye ejo afite imyaka 100. Yamutatse nk'umugabo w'umurava kandi w'impuhwe. Hari n'imikino. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mukanya nyuma yuko Syria kemuhaba nayo abagezaho handi y'ingenzi avugwa ku isi ari muri studio za BBC Nairobi. Perezida Biden yamenyesheje yindi fashanyo ku mutekano muri Ukraine ingana hafi miliyari 2.5. Iyo nteyano ya gisirikare kuri Ukraine ije mu ndwi za nyuma z'ubutegetsi bwiwe mu gihe hari ubwo ko Donald Trump ashobora kugabanya canke guhagarika imfashanyo ya Amerika. Biden yavuze ko gufasha Ukraine guhangana n'igitero c'Uburusiya cabaye kimwe mu bintu yashize imbere ku butegetsi bwiwe. Yavuze ko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buri mu gikorwa cyo kurungika ibihumbi amajana n'amajana y'amasasa ya vyamuzinga cyo kimwe na rokete hamwe n'imodoka bitamenwa. Ishirahamwe mpuzamakunguni rivuga ko isi iriko irarengana imyaka y'ubushuhe bw'umurengera, imyaka 10 y'ubushuhe butari bwigere buboneka. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yateye akamo ko kugabanya ivyuka hakitabwaho ikoreshwa ry'amasoko ntanganguvu yisubiriza. Today I can officially report. Uyu munsi nageramenyesha icese ko tumaze imyaka 10 mu bushuhe bwica. Imyaka 10 ya mbere yashushe kurusha yindi muri kahise yabaye muri imyaka 10 iheze, harimo no 2024. Aka nakaga kibihe kabatubona. Dutegerezwa kuva muri iyo nzira itujana habi kandi nta mwanya wo gutadufise. Mu 2025 ibihugu bitegerezwa gushirise mu nzira nziza gusumba mu kugabanya vyeruye imyuka ihumanya ikirere no mu gushigikira ukwijukira amasoko ntanganguvu yisubiriza kandi birashoboka. It is essential and it is possible. Abategetsi bo hirya no hino ku isi bariko baribuka uwahoze ari perezida wa Amerika Jimmy Carter inyuma yaho yitabiye Imana afite imyaka 100. Xi Jinping yashimagije uruhara rwiwe mu gushiraho imigenderanire n'Ubushinwa. Umushikanganje wa mbere w'Ubudagi Scholz avuga ko yari imbere mu kugwanira demokrasi. Perezida Sisi wa Misri yavuze ko uruhara rwa Carter mu kubungabunga amasezerano y'amahoro basinyaniye na Israel rutazibagirana. Akanama gatanga agahembo ka Nobel kamuhaye ako gashimwe mu 2002 kashimitse ku myaka 70 y'utwigoro two gutorera inyishu amatati. Sentare imwe yo muri Serbia yaciriye urubanza rwo gufungwa umwanya muremure abavyeyi b'umwana w'umuhungu w'imyaka 13 yarashe yongera yica abana 9 hamwe n'umuzamu w'ishure mu mwaka uheze. Seo muhungu Vladimir Kechmanovich yahamwe n'icaha cyo kubangamira umutekano w'abantu mu kwigisha umwana wiwe kurasa hamwe no kutitaho umwana kiri muto, acacibwa urubanza rwo gufungwa imyaka 14 n'igice. Nyina wiwe yaciriwe gufungwa imyaka 3 n'igice. Umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa François Bayrou yemereye abanyemayote ko leta ifite intumbero yo gusanura uturere twononywe n'igihuhusi Cido mu kiringo c'imyaka 2.
ivyo Bayrou yabivugiye mu rugendo yagize muri iryo zinga riri mu ibahari Indiana ari kumwe n'abandi bashikiranganje indwi zibiri nyuma yaho ico gihuhusi gitemye kigatongora muri iryo zinga. Inkuru ya Richard Kagoye mugiye gushikirizwa na Florentine Kwizera. François Bayrou yashitse muri Mayotte bamwakira mu ituze ugereranije nuko vyagendeye President Emmanuel Macron yamubanjirijeyo yakiriwe n'akaguma mu ntango z'uku kwezi. Ariko nuba gashavu kubijanye n'ingene ingorane zatewe n'ico kiza zitaweho karacariho. Bwana Bayrou yashitse ubwa mbere ahari kibanza co kuyungurura amazi cari carasambutse igipande kimwe kubera ico gihuhusi nyene bituma imihana myinshi itari kibona amazi meza. Ico kibanza ubu carasanuwe kiriko kirakora neza mu bushobozi bwaco bwuzuye. Umushikiranganje wa mbere yatwaye ishishiro y'imfashanyo za toni 2.5 zirimwe ibinini bikoreshwa mu gutosora amazi mabi n'ibindi bikoresho vyo kwa muganga vyo gufasha abahuye n'ingaruka z'ico kiza. Yateganya kandi guhura n'abategetsi baho ngo baganire ku mugambi wagutse wo gusanura iryo zinga rya Mayotte. Igipolisi ca Kenya caburijemwo imyerekano yo kwiyamiriza inyuruzwa ry'urwaruka bivugwa ko rikorwa n'abajejwe umutekano. Igipolisi carashe ivyuka bikoroza amosozi mu kivunge c'abantu i Nairobi n'i Mombasa kivuga ko iyo myerekano idakurikije amategeko. Imigwi y'abaharanira hagati y'akazira muntu yavuze ko hanyurujwe abantu 82 muri aya mezi ya vuba, muri bo abagera ku 29 hakaba hataramenyekana irengero ryabo. Perezida William Ruto yiyemeje kurangiza iryo nyuruzwa ry'abantu kugira agarukane icizere ku bajejwe umutekano, ariko ntiyemera ko leta ibifisemwo uruhara. Prida urakoze Siriake muhawe nayo kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ibendera ryazamuwe igice kuri Perezidanse White House igihe Perezida Joe Biden yahaga icyubahiro Jimmy Carter wigeze kuba perezida w'icyo gihugu warayapfuye afite imyaka 100, yibutsa ko ari bwo musenateri wa mbere wamushyigikiye igihe yiyamamazaga kuba perezida mu mwaka w'1976. Yavuze ko inshuti ye nk'uko yamwise yari umugabo w'umurava kandi w'impuhwe. Yongeraho ko buri wese yagira neza agerageza kuba nka Jimmy Carter. Inkuru ya Tom Bateman murizwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Joe Biden yagize ati Jimmy Carter mubona nk'umuntu wo hambere w'inyangamugayo kandi uhagarara ku ijambo, warangwaga no kwizera no guca bugufi. Ariko sinamubona gusa nk'umuntu wo mu bihe byashize, mubona nk'umuntu utari w'ibihe byatambutse gusa, ahubwo ni n'ubihe byose. Umuntu uhagarariye indangagaciro z'ibanze za kimuntu tudashobora kwibagirwa. Nyuma y'amasaha make urupfu rwe rutangajwe, buri wese mu baperezida bane bakiriho yamuhaye icyubahiro. Donald Trump yavuze ko Jimmy Carter yari umugabo mwiza wari usobanukiwe n'inshingano zo kuyobora igihugu cy'igihangange, umwe muri bake bari bagize itsinda ryubashywe ry'abayoboye igihugu. Ariko yongeraho ko hari ibyo batavugagaho rumwe na Jimmy Carter mu by'imitekerereze ndetse n'ibya politiki. Barack Obama we yavuze ko yagaragazaga ubunyangamugayo, icyubahiro ndetse n'urukundo. George Bush we yamwise umugabo wakomeraga cyane ku byo yemera, naho Bill Clinton wigeze kugira ibihe bikomeye by'ubushyamirane na Jimmy Carter yamwise umuyobozi waranzwe n'ukwemera kandi wakoze ubutaruhuka aharanira isi nziza kandi ibereye bose. Inkuru ya Tom Bateman. Tugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahakomeje imirwano mu karere ka Rubero. Nubwo bigoye kumenya neza ibiri kuhabera, ikiri kuvugwa muri aka kanya n'abantu umutwe wa M23 ivuga ko ari abarwanyi b'ingabo za leta FARDC, aba FDLR n'abawazalendo yemeza ko yafashe. Cyakora ingabo za leta zirabihakana. M23 nayo yari yahakanye mbere ibivugwa n'izo ngabo za leta ko zafashe umusirikare w'u Rwanda ari kurwanira ku ruhande rw'uyu mutwe. Gusa ingabo za leta ziremeza ko uduce twa Arimbongo na Mambasa aho muri Rubero nyine turi mu maboko ya M23. Inkuru ya Premier Ndiko Magenguri Nairobi. Ejo haheze M23 yasohoye video yerekana abantu bivuga yuko ari ingabo za FARDC, aba FDLR n'abawazalendo. Igisirikare ca Kongo camirira kure ibiri muri iyo video kikavuga yuko ari kinyoma. Lieutenant Colonel Mark Yakuzayi, umuvugizi w'ibikorwa by'igisirikare ca Kongo bizwi nka Sokola 1 Grand Nord Kivu, yarongikiye ubutumwa BBC Gahuzamiryango buvuga buti fake news, no kuvuga inkuru z'ikinyoma.
Colonel Hakuzayi yanarungikiye BBC Gahuzamiryango amavideo avuga yuko ari ay'abagwanyi ba M23 bishwe mu bitero vy'indege vy'igisirikare ca Kongo. BBC ntirashobora kuyahinyuza. Ariko Colonel Hakuzayi aremeza ko uturere twa Alimbongo na Mambasa muri teritware ya Rubero turi mu minwe y'abagwanyi ba M23, gusa akavuga ko bazorohera kutugarura. Bisa n'ibimenyerewe ko abahanganye ku rugamba ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abitwaje ibigwanisho ba M23 umwe wese ahakana ibiba bivuzwe n'urundi ruhande. Ariko kenshi ikibaco kiba cabaye hagorana gusa guhinyuza uko ukuri kwaco kuba kungana n'ibica bikivugwa ko. Haraheze iminsi ingabo za leta ya Kongo nazo zerekanye umuntu zivuga yuko ari umusirikare w'u Rwanda arwana ku ruhande rwa M23, ivyo uwo muhari nawo wahakanye. Amateritware atanu ariyo Masisi, Rucuru, Warikare, Nyiragongo hamwe rero na Rubero arangwamwo intambara kuva M23 isubiye kuyivyura muri iyo ntara mu buseruko bwa Kongo hari mu mpera z'ibihumbi 2021. Kuva izo ntambara zaduka utwigoro tw'amahoro gushika ubu ntaco turashikako. Leta ya Kongo ikavuga ko idashobora kuganira n'umuhari M23, ivuga yuko ari igikoresho c'u Rwanda, ivyo ico gihugu camirira kure. Prime ku magenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Urakoze Prime. Tukiri aho ngaho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko mu karere ka Minembwe mu Kivu y'Amajyepfo hongeye kuvugwa imirwano hagati y'ingabo za leta ya za FARDC n'umutwe w'abanyamurenge wa Twirwaneho. Amakuru atangazwa n'abayobozi bo mu Minembwe aravuga ko iyo mirwano yubuye kuri Noheri ituma abantu benshi bahunga, abandi bataramenyekana umubare barapfa, naho abarenga 30 bakaba bari kuvurirwa mu bitaro. Iyo mirwano ngo yaje no kwinjiramo abazawazalendo abanyaga inka zikabakabijana basenya n'amazu menshi. Mugenzi wanjye Feranga Kwaya avuganye mu kanya gashize na burugumesitiri wa Minembwe Gadi Mukiza, abanza kumubwira uko iyo mirwano yadutse. Uko byagenze dushobora guturuka hariya ku itariki 28 z'uku kwezi gushize, niho hariya mu Karingi habayeho akantu ka accrochage nkako novyita intambara hagati y'abasirikare ba leta hamwe na Twirwaneho abahungu b'abanyamurenge bacunga umutekano w'abavyeyi babo. Aho ngaho habaye ibintu, abantu barapfa ndetse n'amatungo arapfa. Mu nyuma bisa n'ibihagaze, abantu b'abagabo barahagarara. Buretse gato aho ngaho uvuze ngo kakoroshaje, ariko twebwe amakuru dufite nuko yari imirwano ikaze, kandi uvuze nawe yuko hapfuye abantu bangana gute? Hapfuye abantu mu mpande zose bari hejuru wenda y'20 ndibaza ku mpande zose. Ubwo ni ukuvuga uruhande rwa Twirwaneho n'uruhande rwa FARDC? Yes. Hanyuma rero habaye itariki 25 niho basubiye kurwana, kandi urabizi ubuzima bwa Minembwe iryo zina Minembwe irimo amavilaje menshi n'amoko menshi arahatuye, atuye abanyamurenge nibo benshi, atuye abashi, atuye n'andi moko nk'ababembe n'abapfurero n'abandi bake babangu n'abandi bose batuye aho. Ubuzima bwa Minembwe burahagarara kubera imbunde zikomakomeye zavuze hose, cyane cyane muri Runundu, kuri Jasi n'Irundu. Abaturage benshi barahunga bava mu mazu yabo, bati imirima yabo, n'ubu abenshi bari bataragaruka kubera ubwoba bw'ibyo babonye. Ubwo uvuze kuri 25 ni ukuvuga ejo bundi kuri Noheri? Kuri Noheri ni iki gitangaje nyine, na abantu bari bagiye gusenga. Urabizi ko Noheri ino abantu benshi n'abakristo n'abaprotestant bose ntibasenze, abantu bose bakwiye imishwaro barahunga kubera ivyo bintu byari bibaye. Bikomeza no kuwa kane, byaje guhagarara nka après-midi. Ikindi cyabaye kigoye cyane nuko muri iyo minsi ya migwi ya kera yahora gitera Minembwe, nuko abamayimayi b'igipfurero n'ikibembe n'ikinyindu batera ahantu hane. Nabo batera bavuye Mikenke, batera bavuye mu area aho bita Gahwera, bavuye mu Ibumba, bananyaga inka nyinshi, inka hafi 100. Abandi batera baturutse axe yepfo muri sud aho bita mu bipimo hejuru. Abandi batera mu bikarakara ni hakurya
y'uruzi rwa Rwiko, aho bose baterera rimwe. Panike iracyari yose, ntituramenya icyo tabara se cyangwa icyo vuga. Twari ko duhanga amaso abautorite b'i Bukavu, abautorite b'i Fizi. Hano hari hazindukiye umukuru komanda secteur bita secteur sud ureba amateritwari 3 Mwenga, Uvira na Fizi yarino. Urumva ni ushinzwe umutekano mu gihe izo ziba bireba. None muri iyo mirwano yose tubwiye yabaye, yaba hagati ya FRDC na Twirwaneho, yaba iya Wazalendo batera abaturage, hapfuye abantu bangana gute? Hishwe ibintu bingana gute? Hapfuye abantu benshi, gusa sindamenya neza umubare, ariko hari inkomeri ziri aha muri Hopital General, bose ari abasirikare ari na Twirwaneho. Hari inkomeri zogera hafi nk'imirongo 30 baraha muri General Hopital General, bararinda indege yo bajana ko ku bitaro nyine aho baza kuvurwa neza. Abandi bapfuye harimo abana bato bapfuye, b'abakobwa bato cyane, n'abandi baba civile, abantu bamwe bari mu nka bagahura nayo masasu bagapfa. Ariko narindinze abantu baza kumpeza umubare neza w'abapfuye. Uwo akaba rero ari burugumesitiri w'akarere ka Minembwe Gadi Mukiza wavuganaga na mugenzi wanjye Ferenga Kwaye. Tugeze ku isamo yazibura iminota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC ni saa 10:46 hano i London. Mukanya turakomeza n'amakuru arambuye. Ndi Prudence Ngyumva. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ufatwa nk'umutegetsi muri Syria Ahmed al-Shara yavuze ko bidashoboka gutunganya amatora mu gihugu mbere y'imyaka 4 kandi ko bishobora no gufata igihe nk'icyo cyo gutegura itegeko nshinga rishya. Avugana na BBC ishami ritangaza amakuru mu Cyarabu, al-Shara yanatangaje ko umutwe we wa Kisilamu HTS uzaseswa mu biganiro ku rwego rw'igihugu bizaba mu minsi iri imbere n'ibyumweru. Inkuru ya Sebastian Ashauri Damascus morigizweho na Florentine Kwizera. Nubwo basa n'abariko baraja mu yindi mero y'umwidegembyo, abanyasiriya barabana ubwoba kazoza kabo. Muri politike byinshi bizova ku cizere ico gihugu kizoba cifitiye mu nama y'ibiganiro iri kirategurwa mu kurungikira ubutumire abanyapolitike n'imigwi itandukanye hamwe n'abaserukira abaharanira uburenganzira bw'abagore ndetse nabo mu mashirahamwe ataho yegamiye muri politike. Izo bibaye igipimo ca mbere cyo kumenya niba hari intambwe ishobora gutegwa mu nzira yo gushika ku ntego yo guhuza abanyasiriya abategetsi bashasha biyemeje kunagura. Ariko Ahmed al-Shara, umugabo yayoboye imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Bashar al-Assad igihe c'imigumuko yo mu bihugu by'Abarabu mu ntango z'imyaka ya 2010, yagabishije abanyasiriya kudashoka basya bwose hakiri kare cyane. Yavuze yuko bishobora kubatwara nibura umwaka wose kugira ngo babone yuko hari cahindutse kigaragara kandi ibintu biriko bitera bija imbere. Inkuru ya Sebastian Osha. Urukiko muri Serbia rwahamije ibyaha ababyeyi b'umwana w'umuhungu warashe abantu 10 barimo 9 biganaga ku ishuri riri mu murwa mukuru Belgrade mu mwaka ushize wa 2023. Vladimir na Marija bazafungwa imyaka 14 n'igice, undi afungwe 3. Inkuru ya Guy Deloni muragezweho na Yvette Kabatesi. Igikorwa cyo kurasa cyabaye umwaka ushize ku ishuri rya Vladimir Ribnikare i Belgrade cyashegeshe Serbia yose, ariko ukekwaho gukora iki cyaha ni umwana w'imyaka 13 uri munsi y'ikigero gishobora kuryozwa icyaha. Ubwo rero ubushinjacyaha bwahise buhanga amaso ababyeyi be. Urukiko rwabwiwe ko Vladimir Kechmanovic yari atunze byemewe n'amategeko intwaro umuhungu we yakoresheje yica abantu 10, ariko ngo yananiwe kuzibika ahari umutekano kandi ngo yanigishije umuhungu we kuzikoresha. Ibi ngo nibyo byatumye umubyeyi ahamwa n'icyaha ku ngingo yo gushyira mu kaga umutekano rusange. Kimwe n'umugore we Marija, bombi bahamijwe icyaha cyo kutita ku mwana. Umwarimu wigisha kurasa nawe yafunzwe ashinjwa gutanga amakuru ayobye igipolisi. Uyu mwana ngo yahaye ibimenyetso abashinjacyaha, yababwiye ko yashoboye gutahura imibare 3 y'ibanga yari mu mbunda ya se. Yongeyeho ko yicuza kuba yararashe, ariko ntiyashoboye kugaragaza impamvu nyayo yatumye abikora.
iyi ni BBC Gahuzamiryango, amakuru kandi ushobora no gukurikira unyuze kuri WhatsApp. Samirana radio yacu dukunda cyane. Ubu ushobora gutangira gukurikira kuri WhatsApp yawe amakuru yo ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com akimara gutangazwa. Kugira ngo yagereho, fungura WhatsApp yawe, ujye handitse mu cyongereza updates hasi ibumoso, maze ujye hejuru mu ishakiro wandikemo BBC News Gahuza, hanyuma kandi ahanditse mu cyongereza follow. BBC Gahuzamiryango. Eka noneho rero nkurarikire ikinamico urunana y'ejo ku wa kabiri. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. None mama, niba ubyemera ko ndi umukobwa w'inkumi, kuki ntacyo mbwira? Kiki? Ari wowe ntacyo mbwira, ari nyogokuru ntacyo mbwira, kandi ndabibona ko buri mugoroba Uncle Shyaka n'umugore we banyura hano bavuye ku kazi, mugakora inama ngiye mu kampezi. Ni 12:45 kuri BBC. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Eka noneho mpe umwanya Yves Bucyana mu makuru avugwa mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriyeho neza, amakuru y'imikino nyahere mu gushaka itike yo guhatanira igikombe cy'Afurika ku makipe y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu CHAN. Ikipe y'Amavubi y'u Rwanda kwa gatandatu yatsinze Sudani y'Epfo ibitego 2-1, ariko ntibyagira icyo bimara kuko mu mukino ubanza Ijuba Sudani y'Epfo yari yatsinze Amavubi ibitego 3-2. Mu itsinda ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba hagomba kubonekamo ikipe imwe. Sudani niyo ifite amanota 6 igakurikirwa n'u Rwanda na Sudani y'Epfo, buri yose ifite amanota 3. Uburundi na Ethiopia ni izanyuma, nta nota na rimwe zifite. Uburundi bwakinnye na Uganda ku munsi w'ejo, Uganda itsinda igitego 1-0. No mu mukino ubanza nawo wabereye i Kampala, Uganda yari yatsinze igitego 1-0. Imikino ya nyuma yo guhatanira igikombe cya CHAN izakirwa n'ibihugu bitatu ari byo Uganda, Tanzania na Kenya, mu gihe Kenya yaba yemejwe ko yujuje ibisabwa. Tugiye ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza, shampiyona ya Premier League irakomeje. Pep Guardiola avuga ko Manchester City ikeneye ubufasha mu kwezi kwa mbere mu gihe cy'isoko ry'igura ry'abakinnyi, nyuma yo kwemeza ko ikipe ye nta mahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona igifite. Ejo ku cyumweru umutoza wa Manchester City yishimiraga imikino 500 amaze atoza ikipe. City natsinda Leicester City ibitego 2-0. Intsinzi ya City iya kabiri gusa mu mikino 10 iheruka ya Premier League yarabazamuye ibashyira ku mwanya wa 5, ariko barushwa na Liverpool ya mbere amanota 18 yose, kandi Liverpool ifite umukino w'ikirarane. City yegukanye ibikombe 6 muri 7 bya Premier League biheruka, ariko mbere yo gutsinda Leicester iyi kipe yari yatsinze umukino umwe gusa mu mikino 13 yaherukaga muri shampiyona, itsinzwe imikino 9 yose.
hagati aho Liverpool yaraye ikosoye West Ham yitsinze ibitego 5-0. Umukinnyi ukinira ikipe ya Liverpool Mohamed Salah avuga ko ibyo gusinya amasezerano mashya muri Liverpool bikiri kure. Salah w'imyaka 32 amasezerano yarafitanye n'iyo kipe agomba kurangirana n'uyu mwaka w'imikino, no kuvuga mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Nyuma yo gutsinda West Ham yabwiye Sky Sports ko ibiganiro by'amasezerano mashya bikiri kure, ariko ko nta byinshi ashaka gushyira mu itangazamakuru. Mu mikino iri bukinwe uyu munsi uhanzwe amaso nuza guhuza Manchester United na Newcastle United ku kibuga cya Old Trafford. Manchester United irabidafite abakinnyi bayo bo hagati bafite amakarita atabemerera gukina, aribo kapiteni Bruno Fernandes na Manuel Ugarte. Victor Lindelof, Mason Mount na Luke Shaw baracyafite imvune. Ikipe ya Manchester United ishobora gutsindwa imikino 3 yikurikiranyije iwayo ku nshuro ya mbere kuva mu kwa 12 muri 78 kugera mu kwa 2 ni mu gihe ikipe ya Newcastle iri mu bihe byiza, imaze gutsinda imikino 4 ikurikiranye mu marushanwa yose hamwe no kwinjiza ibitego 14 ku gitego kimwe yatsinzwe. Hagati aho kandi rutahizamu Alexander Isak ufite inkomoko mu gihugu cya Eritrea naramuka atsinze igitego araba umukinnyi wa kabiri utsinze ibitego mu mikino 6 yikurikiranye ya Premier League akinira ikipe ya Newcastle United. Undi wabikoze ni Papi Cisse muri 2012. Andi makipe ari buhure mu ijoro ni Aston Villa yakira Brighton na Ipswich ikina ku kibuga cyayo na Chelsea. Indi champion iri gukinwa muri izi mpera z'umwaka ni y'Ubutaliyani. Imikino yarayibaye, Milan AC yanganyije na AS Roma igitego 1-1. Juventus nayo inganya na Fiorentina 2-2. Udinese inganya na Torino 2-2. Naho Napoli itsinda Venezia igitego 1-0. Kwa gatandatu Inter Milan yari yatsinze Cagliari 3-0, mu gihe Lazio yanganyije na Atalanta igitego 1-1, bituma Atalanta ikomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona n'amanota 41, kimwe na Napoli nayo ifite amanota 41. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino. Gusa nongera ko kubakunda Arsenal mutabyumvise impamvu itakine uyu munsi cyangwa ejo nuko izakina umukino wayo ku wa gatanu ihura na Brentford. Reka nsubize ijambo Siriake Muhaba nayo atwibutse amakuru avugwa ku isi. Perezida Biden yamenyesheje iyi nifashanyo ku mutekano muri Ukraine ingana hafi imiliyaridi 2.5. Iyo nteyano ya gisirikare kuri Ukraine ije mu ndwi za nyuma z'ubutegetsi bwiwe, mu gihe hari ubwoba ko Donald Trump ashobora kugabanya canke agahagarika imfashanyo ya Amerika. Biden yavuze ko gufasha Ukraine guhangana n'igitero c'Uburusiya cabaye kimwe mu bintu yashize imbere ku butegetsi bwiwe. Ijamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko isi iriko irarengana imyaka y'ubushuhe bw'umurengera, imyaka 10 y'ubushuhe butari bwigere buboneka. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yateye akamo ko kugabanya ivyuka hakitabwaho ikoresha ry'amasoko ntanganguvu yisubiriza. Abategetsi bo hirya no hino ku isi bariko baribuka uwahoze ari perezida wa Amerika Jimmy Carter inyuma yaho yitabiye Imana afite imyaka 100. Xi Jinping yashimagije uruhara rwiwe mu gushiraho imigendane n'Ubushinwa. Umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi Scholz avuga ko yari imbere mu kugwanira demokrasi. Perezida Sisi wa Misri yavuze ko uruhara rwa Carter mu kubungabunga amasezerano y'amahoro basinyiraniye na Israel rutazibagiranwa. Sentare imwe yo muri Serbia yaciriye urubanza rwo gupfungwa umwanya muremure abavyeyi b'umwana w'umuhungu w'imyaka 13 yarashe yongera yica abana 9 hamwe n'umuzamu w'ishure mu mwaka uheze. Se wo muhungu Vladimir Kechmanovich hamwe n'icaha cyo kubangamira umutekano w'abantu mu kwigisha umwana wiwe kurasa hamwe no kutitaho umwana akiri muto. Urakoze Siriake Muhawe nayo ni nawe tugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. Ushobora kongera gukurikira kuri BBC Gahuza.com.
twafashijwe na Jonathan Glia kugira ngo amakuru akugereho ameze neza mu majwi. Gendi Prudence Ngyumva wakoze guhita mu BBC Gahuzamiryango kuri uyu mugoroba. Uraharyana na hejo.